Njuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ubu muri kumwe ni Pasteur Hilaire Ninahazwe nk'abandi mu gihugu c'Ubudagi. Turi kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Umwami Yesu yakunze ko uno musi tubana kugira ngo tuganire. Hari haheze iminsi atama video mashasha abonetse, ariko Imana yoyo yamiriko iriho kandi hari ibikorwa vyinshi vyakoretse kandi n'ubu bikomeza gukoreka. Ndizeye ko nawe muri ico gihe Imana yaronse waba uronse akanya ko kubona ibikorwa Imana iriko irakorana nawe. Rero ico novuga nuko hano muri kino gihugu c'Ubudagi aho duherereye ni hafi y'igisagara ca Cologne, turi mu gisagara ca Bonn, ariko aho dusengera ni mu gisagara ca Troisdorf. Ivyo bisagara birutana uko ndabivuze, usibye ko Cologne ari igisagara kinini cane kandi vyose biri hafi ya Cologne. Ego none rero reka tubandanye tuganira. No munsi dufise ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro gikomeye, sinibaza nuko kiza guhera no munsi, ariko tuzokibandanya kugira ngo mwumve ibihe turimwo, kugira ngo mubone namwe aho muri, kugira ngo ntimucerwe canke ngo muze muhushe inzira canke ngo mujane n'ibija. Ubuye amakuru ariko aravuga yose henshi, turaza kuyavuga ko gatoyi, ariko sico catuzindukanye. Rero reka dushime Imana. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wakoze kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo tube hano, kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe. None Mana ndasavye ngo ntaba ari jewe mboneka canke numvikana, ariko aba ari ijambo ryawe rigaragara, imitima ya benshi ikumenye, itarakumenye ikumenye, iyariko irahungabana ireme. Mana yo mwijuru uzoba ukoze, urakoze. Natwe Mana turasavye ngo naho tutanze ubu butumwa, ariko natwe budufashe bw'ico butumariye. Ego uzoba ukoze bw'ico bumara ishengero. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Ego dufise akaririmbo mwene data yateguye, tugerageze kuririmba nk'uko yavyipfuje, gushimira Imana. Ngira nshime, ngira nshime, ngira nshime, shima Imana yanje. Nkundira ndagushime Mana yanje, nkundira ndagutazire muremyi wanje, ni wewe Mana isumba izindi mana zose. Ngira nshime, ngira nshime, ngira nshime, shima Imana yanje. Ugaba igitungwa ataremye aragihahaza, ashatse akakibaga canke akakigabura, bene amenyo bakagikakagura. Ngira nshime, ngira nshime, ngira nshime, shima Imana yanje. Wowe ntumeze nk'umwana w'umuntu, ntuhinduka uko wari uri aho hambere, n'ubu ni kuri kandi ni kuzokwama. Ngira nshime, ngira nshime, ngira nshime, shima Imana yanje. Nari narazimiriye kure mu mwiza, nari narishwe n'ivyaha, maze urungika umwana wawe Yesu Kristo araza arantabara. Reka nshime, reka nshime, reka nshime, shima Imana yanje. Nzokwama nirata uwo mwana kubwo gupfa no kuzuka kwiwe. Nanje nagizwe muzima ku buntu kubw'urukundo rwiwe. Reka nshime, reka nshime, reka nshime,
shima Imana yanje. Amen. Ego nongeye kubaramutsa rero aho muherereye hose, aho mu karere k'ibiyaga bigari, mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania no muri Congo no muri Kenya no mu Buganda, gushika no muri Somalia, gushika no muri Sudani y'Epfo, gushika muri Zambia, gushika muri Zimbabwe na Afrika y'Epfo na Mozambique. Turabaramukije abari hariya muri Mozambique, turabakunda cyane. Numvise ko hariho n'abari muri Namibia, nabo turabaramukije cyane. Turamukije abari mu bihugu bya Afrika y'Uburengero, abari muri hariya muri za Togo, za Cote d'Ivoire, za Benin, abari mu buseruko ibyo bita Corne de l'Afrique, hariya muri Ethiopia, turabaramukije mwese. Turamukije rero n'abari hano i Buraya tubana, turamukije abari muri Aziya, muri Australia bariyo, kandi hariya muri Korea turabataje cyane bariyizi. Turamukije nabo muri Canada, nabo bariyizi, kandi nabo muri Amerika, muri Amerika Latine ngira ngo ntabo turaronka, ariko nabo nyene turabaramukije abo bahora batwumviriza rimwe na rimwe. Ni vyiza ko tubana nyakubana, kandi turaberetse Imana namwe kugira ngo aho muri mubone ukuboko kw'Imana. Ndanezerewe cyane no kuba ngaha kuri uyu munsi. Iki kiganiro nagiteguye cyangwa nagihawe kera, ariko kikaza kirancika kubera umuntu ahamagarwa n'utu, ugasanga ategereje guhagarika ibyo arimwo, ugaca usanga ugarutse ya majambo ntagitondetse kwa kundi. Ijambo rivuga ngo umunara w'i Babeli ugeze kure. Mwaba mumbaza muti mbega umunara w'i Babeli ubu ni ubuvuga, ko umunara w'i Babeli wigeze kubaho kera, none warasubiye. Ikigo kirubakwa kw'isi giteye nkabo, kandi muzogenda mubikurikirana muvyumve. Reka tuhasome kugira ngo muvyumve ivyabaye ico gihe, muheze mumenye ibiriko biraba. Muzovyumva muri iki kiganiro tugiye gutangura. No musi nababwiye ngira ngo duhereye ku n'igice ca mbere, sinzi ko hazabamwo ibice bibiri canke bitatu, ko nabonye umwami agenda anyongera ibindi bice, anyereka izindi ayandi majambo yofasha umuntu, ku buryo rero jewe ntarasobanurwa neza ngo menye ngo iki kiganiro kizogera ku bice bingahe. Ico nzi gusa nuko uzofata ingingo yo kwihana no gutunganya n'umwami wacu Yesu Kristo, uwo nta kabuza azobona agakiza. Haleluya. Reka dusoma aya majambo nk'uko nabibabwiye mw'itanguriro igice ca 11. Murantunga, igice ca 11. Reka duhere ku murongo wa mbere. Imana iyoberanya indimi z'abantu. Abo mw'isi yose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe, nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'i Shinari. Bagereraho baravugana bati, ngo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye, na kaburimbo mu gishingo c'ubudongo. Baravuga bati, ngo twiyubakire igisagara, umunara uzushikire ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, twoye gusabagira mw'isi yose. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati, raba n'ihanga rimwe, kandi bose basangiye ururimi rumwe. None iki nico batanguye gukora? Erega nta kizobananira noneho kuco bazogabira gukora. Nuko ngo tumanuke
tuyoberanye ururimi rwabo boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Haleluya. Nuko Uhoraho, niko ijambo rivuga, ati nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi, baca baheba kubaka ca gisagara. Twibuke ko bashaka kwiyubakira igisagara n'umunara uzoshikira ijuru, kugira ngo baronke izina rurangiranwa, boye gusabagira mw'isi yose. Bayobewe. Ya jambo ry'Imana riri muri Zaburi 100:3 rivuga ngo mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Twebwe abantu dushobora kwigira akagarama ruganda ngo twibaze ko ari twe twiremye, nk'uko duhora tubona abantu baronse ibintu rimwe na rimwe bigira ibintu byo kumenga nibo baremye ijuru n'isi. Imana niyo yaremye umuntu mw'ishusho yayo. Imana yaremye umuntu mw'ishusho yayo, yaremye abantu bari uburyo bubiri. Mu minsi iheze narababwiye mu kiganiro cari kuri audio yuko abantu bageze ahantu bakumva umenga hageze yuko bakosora Imana, bakagenda bakihinduza, bati je nasanze narihenze, navuke mu mubiri utari wo, ubu ndi umuhungu ariko sinkiri umukobwa, canke ubu ndi umukobwa ariko sinkiri umuhungu. Abandi nabo bakavuga bati yamara iri tama rigabanye, iri zuru rihindure, uku gutwi ukwege canke raba ikindi ushirako. Ariko abantu bagumye bibesha. Abantu rero ubu bageze aho bibaza ko ari bo bonyene bakwiye gufata ingingo ingena umuntu ategerezwa kumera. Inyuma yo kuva canke n'ubu nico bahagazeko kuco bita teori ya evolution yanditswe, yahinguwe n'umuhinga yitwa ngo Darwin, ivuga yuko abantu bavuye mu mazi bakaba ikinyamurobo, hanyuma bagaduga bakaba gushika aho baba inkende canke inguge, hanyuma ngo bagahinduka bakaba umuntu muri buno buryo turimwo. Hariho ibyo tutazi twari dukwiye kuvyemera, ariko jewe ico nemera ijambo ryahumetswe n'Uhoraho. Ijambo ry'Imana niryo rizodutunga, niryo rizodukiza. Reka tubandanye. Nari navuze mu kanya nti inkuru iriko iravugwa hose ni inkuru y'umukozi w'Imana wo mu gihugu ca Kongo aherutse kubura uwo bubakanye. Havuzwe byinshi cane, havuzwe amajambo menshi ku buryo n'abakristo nibaza ko bishobora kubabera n'ikigwisha. Amakuru avugwa ntahumuriza ku ishengero rya Kristo. Singomba kuvyinjiramwo, ariko nagomba ndababwire yuko Imana iratuzi kandi Imana yaturemye neza. Uko uri niko Imana yashimye kugira ngo ubeho. Ego. Jewe haraho bishika nkaza kugurira amashurwe canke iyo tugendeye ababaha bo barakunda amashurwe. Rero nk'amashurwe yitwa amaroza ni amashurwe amota neza cane, afise amabara ariko atandukanye. Utwaye ibara rimwe gusa nibaza ko bigira insiguro, ariko ntibiba vyiza nk'iyo utwaye ayavanze harimo akakabara irindi kandi sinonda kubyirirwa ko ivyo murabizi. Yesu rero abaheza. Abantu rero bose barazi yuko bavutse kandi barazi yuko bazopfa. Ivyo abantu benshi barabizi
kandi no mu majambo basomye bamwe usanga bagumije amajambo make abandi menshi canke batahuye make. Hari nk'ijambo rihahamura, ijambo ryanditswe mu gitabo c'Itanguriro, ni igihe Imana yari irakariye Adamu na Eva kubera bari bacumuye. Yabwiye Adamu ati wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, umukungugu niwo uzosubiramwo. None iryo jambo ni ry'ukuri, egome ni ry'ukuri. Umuntu wese yavuye mu ivu kandi azosubira mu ivu. Mugabo ikizosubirayo ni iki? Iki kibiribiri twambaye nico kizosubirayo, kuko dufise uwundi muntu muri twebwe. Haleluya! Hariho uwundi muntu muri twebwe, umuntu w'impwemu ari muri twebwe. Ejo bundi twaronse umushitsi, umukozi w'Imana niwe yabisiguye neza, yahamagaye abantu batatu, arasigura ingene umuntu akoze. Reka rero no munsi tugarukiye kuri ibi bibiri, hari umuntu w'impwemu ari muri twebwe, hari umuntu hari ikibiribiri, kuko nivyo tugira dusome. Iyo tugiye hariya mu ibaruwa Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibaruwa rya kabiri, igice ca gatanu, ibaruwa rya kabiri igice ca gatanu, reka tuhasome turafashwa. Yivugiye ati turazi yuko inzu y'urusago yacu yo kw'isi niyaramuka isambuwe, dufise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko, itazoshira iyo mw'ijuru. Haleluya! Turiko turumvikana, hariho iyindi nzu atari iki kibiribiri twambaye, ariko inzu yo mw'ijuru tuzoronka. Haleluya! Mubariya mu Bafilipi gatatu dusomye, naho nyene n'ibaruwa ryandikiwe Abafilipi gatatu, reka tuharabe. Abafilipi gatatu igice ca 20, hariya handitse ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami wacu, niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira vyose. Ego mvuze ngo iwacu ni mw'ijuru. Ubundi twaririmbye akaririmbo nako katubwira ko iwacu ari mw'ijuru. Ejo bundi twaririmbye akaririmbo nako katubwira ko iwacu ari mw'ijuru. Reka nako turirimbe novuga agace kamwe. Iwacu ni mw'ijuru kwa Data, nayaha kw'isi turi ingenzi gusa. Turagushima Mana Data wa twese, waduteye iteka rikomeye. Washimye ko hazogera igihe ukatwiyegereza mu ngori wawe. Mu mwami Yesu twaronse ubugingo, mu mwami Yesu twarakijijwe, ivyatunesha n'ivyatunaniza
wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo. Mu mwami Yesu twaronse ubugingo, mu mwami Yesu twarakijijwe, ivyatunesha n'ivyatunaniza wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire. Twariko turavuga rero tubandanya, reka tubandanye. Nariko ndababwira nti muri iryo jambo rero handitse ngo twe iwacu ni mwijuru, mu Filipi 3:20 twageze no kuri 21. Mu Baheburayo aho handitswe ibaruwa Pawulo yandikiye Abaheburayo avuga ati abantu bakwiye gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Ego niko bimeze, inyuma y'urupfu hazoza amateka. Ego hanyuma noneho reka twongere tugaruke ahanyene mu Bakorinto ba kabiri ba mbere, tuza mu Bakorinto ba mbere bari bajyandika Abanyekorinto ba mbere ku murongo wa 15 tugende ku murongo wa 42. Umurongo wa 42 niho hatubwira aya majambo ngo nukuzuka ko bapfuye ni nk'uko habibwa ikibora hazurwa ikitabora, habibwa igikengerwa hazurwa icubahiro, habibwa ikinyantege nke hazurwa icinkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazurwa umubiri w'impwemu. Asangwa hari umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impwemu. Haleluya. Ngira ngo mwamaze kuvyumva rero igituma nababwiye ya majambo. Asanga ubu rero bavuga ati hariho umubiri w'inyama ariko hariho n'umubiri w'impwemu. Nabivuze mu kanya nti abantu bose bazopfa, abantu bazopfa bose kandi bose bazozuka, nk'uko tubisanga mu gitabo Daniyeli yanditse. Mu gitabo ca Daniyeli tugiye hariya ku murongo wa 12 igice ca kabiri niho tuza kubisanga neza, tubisome. Nanivuze nti mu gitabo ca Daniyeli niho tuza gusanga ahanditse yuko abantu bazozuka kandi bose. Handitse ngo Daniyeli 12:2 ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazo. Reka dushireko n'igice ca 3 mu akarongo ka 3 mwumve ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mw'itazaniro ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Kumbure hariho abo kwifuza kumenya bati ico gice catanguye gute. Umutwe w'amajambo bavuga ngo Daniyeli yerekwa igihe c'iherezo. Igice ca mbere umurongo wa mbere nawe ukavuga ngo maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo, azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Uzoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Mbega wewe uranditswe mu gitabo c'ubugingo? Kubera iki gisomwa kizoba kirekire, iki kiganiro kizoba kirekire, tuzobivugana, ariko kwandikwa mu gitabo c'ubugingo nukuba warakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Nta yindi nzira n'imwe ushobora kugushikana gukiza atari muri Yesu Kristo. Haleluya. Nico gituma naka karimbo kavuga ati mu mwami wacu Yesu twarakijijwe, twaronse ubugingo.
Haleluya. Reka tubandanye. Hariho n'ayandi majambo hariya mu Batesalonike avuga ivy'iduzwa ry'ishengero, avuga yuko umwami Yesu azoza gutora bamwe mu bazoba bakiriho, abazoba bamaze gusinzira mw'ivu bapfiriye muri Kristo nibo bazotangura kuduzwa, hanyuma abazoba bakiriho nabo bazohindurwa baze gusanganira Umukiza mu kirere. Numvise hariho umuntu yabihariye rwose aravuga ibintu vyinshi. Igitangaje rero co muri kino gihe, bene data, ngomba kubabwira ikintu. Ntimugakangwe n'abantu bavuga amajambo menshi. Rabe ko ivyo bariko baravuga aritwo vyanditswe mu gitabo c'ijambo ry'Imana. Kandi muhemu w'Imana niwe yigishiriza mu vy'ukuri. Umuntu yogerageza kugutahuza ariko bikanga. Nigeze kuba nganira n'umuntu ariko arambwira ikintu yamakoresha mu gusenga. Hanje na kera naragenda bakangabira akashapure, bakangabira akadari, dohore senga ndaka mu mwami Yesu twaronse ubugingo, mu mwami Yesu twarakijijwe, ivyatunesha n'ivyatunaniza wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo. Ego tugaruke rero kuri ico gisomwa, ni ibisomwa bibiri, ntaco twihutira kuko ico tugomba nuko munyurwa mukaronka aya majambo azobafasha uyu munsi no mu bihe tutazi. Ego hariho rero ivy'iduzwa rya Yesu Kristo. Reka dusoma muri Abitesalonika ba mbere igice ca 4 karongo, reka dusome kuri 16 gushika kuri 17. Niho havuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Amen. Ico ni igisomwa kimwe. Ica kabiri nababwiye nabemereye nico mu Bikorinto ba mbere akarongo igice ca 15 turasoma akarongo ka 51 na 52 uko nivyadukundira kubisoma. Havuga ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'aho gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko umubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Haleluya. Murambara sinabaye ngisoma kuri 51 gushika 52, nageze kuri 54. Kwa aya majambo araryoshe cyane. Haleluya. Haleluya. Abamenye Kristo bazi ico yabemereye. Abamenye Kristo bazi ico yabemereye. Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe ati ngiye kwa data hari amazu menshi. Reka tuhasome. Yababwiye ati ntimuhagarike imitima yanyu,
mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi. Iyaba atariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Haleluya. Iyo nzira ni Yesu nyene. Iyo nzira ni Yesu nyene. Ego, aho nja murahazi. Hariho abantu bariko baragenda ahantu, bariko bahusha inzira, babwira ati erega inzira si Yesu gusa. Ega Yesu si inzira. Abo bariko barazimira. Kandi ikibanza kiriho, kuko twabwiye ko twese tuzozuka. Abantu bose bazozuka. Reka mbere duhereze ku ijambo riri mu Vyakozwe n'Intumwa 4, kugira ngo iki gice ca mbere tubanze tukigeze ngaha, tuzobandanya ubutaha. Handitswe ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo ko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Usomye imbere yaho arabona ko aha ni Yesu Kristo bavuga. Yesu rero abahezagire. Nkaba ndabifurije umunsi mwiza. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aba bene data canke abo bakunzi bumvirije aya majambo akomeye. Ndasavye Mana ngo agire ico akoze mu mitima yabo, kugira ngo baronke agakiza watuzaniye biciye muri Yesu Kristo. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye. Amen. Inshuti mukunzi wifuza kugira ico utereye muri bino biganiro, fyonda agakumu, andika kuri abone, na cane cane ushobora kwandika muri commentaire ugatanga intahe yawe, canke ukabaza n'ibibazo kugira ngo bigufashe. Ukaba rero utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urashobora kuturondera, inomero iri hano, canke ukarondera umukozi w'Imana kwegereye agufashe, kuko ni ngirakamaro. Utari muri Kristo yarapfuye. Nuko rero Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza.